Bakunzi ba Mugagi Burundi turabaramukije tubaha namwiriwe vana aho muherereye. Aho nko mubibona twagiye twumva inkuru ivuga ko muri Nshimirimana Hotel bakoze design ijanye n'udupira two kwambara, aho batubwiye yuko imipira y'amalacoste bayikora bakagira design aho bashirako logo ya hotel bakanashiraho n'ilogo y'idarapo ry'igihugu, ndetse mu mugongo inyuma bakandikako amazina atandukanye, amazina y'imitumba itandukanye igize igihugu cacu ciza c'Uburundi, ndetse n'udusantre dutandukanye aho bawugirana commande ku buryo uronka ako ushaka kanditseko ico ushaka. Rero reka tugende tumwegere tumubaze anatwereke uko ibintu vyifashe. Namahoro neza turabaramukije. Rero turabona ivyo batubwiye n'ivyo muriko murakora, twashaka mutwidondore mwongere mutuyagire uko vyifashe. Nyakubahwa jewe ku mazina y'Isaac Misezero, nkaba ando umuntu nkorera nkaba ndimo ndadandaza njeje kudandaza udupira n'ibindi kandi bitandukanye by'umwana. Nuvuga udupira dukoze mu bwoko bukomeye 100% polyester nkuko nanje umuntu ndakambaye. Ni kuvuga utudupira tutudandaza ibice bitandukanye. Ni kuvuga twanditse ko imitumba itandukanye yo mu gihugu cyacu cyose. Ni kuvuga ukeneye agapira kose ukeneye turagira iki turakagukomangira. Ni nacyo bituma kenshi na kenshi murabona ko nanje ariko nambaye nkaje nambaye imihigo kubera ndi umwana kare kugira ngo bagerageze kubona ko muri mihigo naho tutagize iki tutazi. Ni kuvuga iki kintu arasikindi. Ni kuvuga udupira uko tubidandaza ni uko ukurikira. Ni kuvuga hariko logo ya hotel, murabona hariko idarapo akaba hariko na logo ya hotel. Ni kuvuga hariko logo ya hotel, ni kuvuga hotel kumvo zo kuba murimwo muradufasha kugira ngo hotel yacu ibandanye itera imenyekana. No kuvuga hariho pourcentage tubarihira, kuvuga tubarihira ibihumbi 300 maje mu magapira uko wakaguze ata logo ya hotel iriko. Ni kuvuga tukurisha ibihumbi 45. Mugabo logo ya hotel irinzi jako kumvoza uko nawo murakora kugira ngo aho uciye hose bavuga ati Nshimirimana Hotel kikurihira ibihumbi 3. Ni kuvuga utukariha ibihumbi 42. Hano rero twari dufise imipira yo ku mitumba itandukanye. Ndashobora nko kwerekana n'imwe nk'akarorero dufise umutumba wa Kagugo. Murabibona imeze neza rwose, ilogo ibiriko n'idarapo ry'igihugu ririko kubera turi mu ndinganizo nshasha y'igihugu. Urabona nkaha ibihumuza. Ni kuvuga wa mutumba wa Kagugo ni nka mucungaranga. Ni kuvuga sikuvuga naha iwacu mu giteranye. Ni kuvuga ukeneye w'imakamba, ukeneye wo mu Ruyigi nta mupira n'umwe. Ni kuvuga komande yaho nirenza indwi zibiri uburose nk'akaroro turafise ubundi mutu turafise akandi gapira ko ku mutumba wa Buhanga. Kuvuga imipira yose iba iri mu karere duhanamiye. Kuvuga aha ni ku mutumba wa Buhanga. Bigasigura ko ukeneye no kuvuga umutumba wari wose udupira dukomeye kandi mu mwaka dupira twiza gose no mu mvuzo kugira ngo tuze turabona ko turi mu ndinganizo nshasha y'ubu turimwo. Biri mu byo twashoboye kuba twogira iki kuba twoza turageze kuko kumenyekanisha umuntu amenya ati atubu ibya kino gihe twaragize iki ati turi mu ndinganizo nshasha. Mu gihe twavuga ngo muri province Muyinga ubu tuvuga province Buhumuza. Turabandanya udupira udupira dutandukanye nk'aharo ni Bambo benshi ndazi murahazi. Bambo wese murahazi ngaho mupaka ni ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi nk'akarorero. Kuvuga uyu n'umutumba wa Bambo. Kuvuga agapira kose ushobora kuba ukeneye kose urakaronka kandi atangorana. Kuvuga nuko
uduha komande ubwo nyene agapira mu ndwi zibiri tabara gushikirira. Dukorera chaîne ni giki wobwira abantu bakurikira iyi chaîne yacu ya Magagi Burundi? Okay, je ukinobwira nka chaîne ya Nyamagagi Burundi uko ari chaîne ibandanya igerageza kutwekanira ibintu bitandukanye byo mu hotel yacu no bahamagara kugira ngo sabone bakagira maze gusabone hanyuma bagira partage maze partage hanyuma bakagira comment kugira ngo wari wese azaragira iki azarabona ko ivyo tumwe turagira ari ibintu biziki ari mu byoje kandi byiza cyane gose. Sawa turabashimiye kanya mwaduhaye. Okay.